canke ubu muri mwebwe wosaga hari n'utazi ingene borora ikibuguru c'ingurube nazi n'ingene barimo igitungurusumu nzohembwa nce nigira namwebwe tuzobaraba umugambi uheze ico muzoba mwarawukuyemo ababura amatari genda mugire ba musitanteye tugerageze iyi projet ijya myaka 3 iheze tuze dusanga amahera bazanye yigwijije ko gatatu fatana mu nda rero ntimava ngo iyi ni projet ya Banque Mondiale ni projet y'igihugu kuko hariho ikosa tw'abadufisi abarundi bavuze ngo ni projet ya Banque Mondiale nayo ivuga ngo ni projet y'u Burundi hanyuma bajya barongo iyo projet baca bigira ubugabo bwigaba bobo bibonera amahera nta kindi ubu rero suko tuzobakurikirana babura amatari mukurikirana biko bigenda nabi mumpa raporo mwamane gushikaho tuzosanga iyi projet yabaye kirumara mu gihugu. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yaratanguje kuri no wandwi rusama umwaka wa 2024 umugambi Merankabandi igice cyawo ca kabiri umugambi uzokorera ku mitumba yose igize guca Burundi ukazoshigikira imiryango ifise amikoro make gusumba yindi mu kubaronsa imfashanyo uko amezi abiri aheze hamwe no kubaronsa inyigisho mperekeza. Ivyo birori bikavya vyitabwe n'umushikiranganje ajejwe gushigikirana iterambere ridakumira n'agateka ka muntu. Bikaba kandi vyitabwe n'uhagarariye banki y'isi yose mu Burundi ari kumwe n'uhagarariye banki mu karere ka Afrika y'ubuseruko hamwe n'ababura amatari barongoye intara z'igihugu c'u Burundi. Umukuru w'igihugu mu ijambo yashikirije yaribukije ko abafashwa n'umugambi Merankabandi batakwiye kwifata nk'abahembwa ku kwezi kuko abazokwitwara nabi mu buryo bahabwa n'uwo mugambi bazoca bakugwa ku rutonde rw'abafashwa n'uwo mugambi. Igihugu cy'u Burundi cariyemeje yuko twese hamwe abarundi twese dutegerezwa gutunga tugatunganirwa mu vyacu no mu bacu. Ivyo twaravyiyemeje yuko dutegereza gutegura kazoza k'abarundi bubu n'abazovuka kuko iyo tuvuze ngo iterambere rirama tuba tuvuze abubu n'abazovuka ko bazoronkako. Twebwe rero turiho ubu tujejwe gukora ibishoboka byose kugira tugire umushinge abazovuka bazoshikiramo. Mwebwe muzoronka muri uwo mugambi ntimuvuge ngo babahaye imfashanyo barabavyuye. Nico gitamugiye gukora imigambi ngame mwibuka mu kirundi baca umugani ngo ivyagusa bitera ubwenge buke. Ubonye wironkeye amahera ataco wakoze uca utabavuga ngo nejo nzoronka yandi. Ibi ndabivuze kandi ngabisha abajejwe umugambi. Kuri ujya mugambi wa mbere je narigiriye ahantu ku mutumba umwe ndagira enquete ncasanga umugambi waheze bafise ideni ry'ibihumbi 277 hanyuma nja kuraba abantu baririye amadeni. None umuntu acuruza ikaze y'ibiyeri imwe umufite ideni ry'ibiyeri bibiri n'ubumwugaje bavuga ngo wabonye ngo ubundi umufonctionnaire nzohembwa mu kwezi kuza ngopesha kandi kwera babibonye kuhembwa baca kugopesha ukamera nk'abafonctionnaire basinya mwikaye gushika abanywa inzoga ziruta umushahara wabo. Abo nabo umugambi wagiye guhera bafise ideni ibiyeri banyoye basigaye bitwa abafonctionnaire bane ba mama. Ivyo bintu abazobigira tugasanga ntaco bibamariye umwaka wa mbere ndabasavye muce mubafuta uwo tutazobona ariko arakora akita ngo urumva ngo ejo bazompa yandi tuzoca tumukura mu mugambi. Mwanyumvise uwo tuzosanga atariko arakora azoca ava mu mugambi kuko ivyagusa bitera ubwenge buke muravye nabi aho mwo bibijuju kuruta uvuga ngo ejo nzoronka mpideni
umuntu acuruza arangura umunyu ku kiro, ugiye gufata ideni ukamutwara ikiro arasubira gudandaza. None wumva kwera ubwo bujuju budaca butuma n'abari muri business bahomba. Ega ubutunzi bw'igihugu babuhagaze. Umuntu yacuruza acihagarika, yacuruza kunyu ku gatumba acihagarika, yacuruza ikazebiyera acihagarika. None we wazogura umunyu iki? Mwebwe mujeje rero kubakurikirana. Emwe aho muhagabira, namwebwe amanota niho tuzoyatangira. Aya rero namana barose mubimenye, ayo mana nabajana ku rugendo kugira ngo mugire ubuzima mutangure kwironderera. None rero koresha ayo mana umurose kugira ngo mutangure namwe kwironderera. Abanyisirayeli ntibasubiye kuronka namba. Abajejwe gukurikirana abafashwa n'uwo mugambi cyo kimwe n'ababuramatari barongo intara z'u Burundi bose basabwa gukorera hamwe kugira ngo uwo mugambi uzobe kirumara mu iterambere ry'igihugu. Mwebwe bigisha igituma ndabagabisha, nta utanga icatagira, nta utanga icatagira niwe. Aha nk'ubu muri mwebwe bose agari n'utazi ingene borora ikibuguru c'inguru, nazi n'ingene barimo igitunguru sumu, nzohembwa nce nigira. Namwebwe tuzobaraba umugambi uheze ico muzoba mwarawukuye. Namwe murimwo mushobora kwigisha icyo udashobora. Rero mumenye aba bantu namana barose, amana arashobora gucikisha umuntu ikinebwe akamazi ko azokwamaronka. Abo barose babe icigwa ku babanyi babo. Niyo aba yatanguje ibihumbi 100 bikaduga, umubanyi wiwe nawe nace yiga. Aha rero nshitse kuri bande babura amatari namwe mwigisha abantu bigireko, kuko je ndazi yuko nk'ubu hariho ushora ibigori akabigurisha ibihumbi 500 agacajana mu kabari. Baje ko mubigishe mutabavako. Aha hantu abo barose nibabicigwa c'abari impande. Ubonye yarose uti hewe nawe warose ntakubesha. None we kufise ibihumbi 100 urya ntiyatanguje 30 na bingahe. Babura amatari rero mwumvise ko muca munywana nabo muri Merankabandi. Urunywano kabisa, urunywano hamwe haheze imyaka 2 tuzosanga ya mahera muri Merankabandi agwijijwe nka 3. Ababura amatari genda mugire ba musitante tugerageze iyi projet ijya myaka 3 iheze tuze dusanga amahera bazanye yigwijije ko 3. Fatana mu nda rero ntimabamba ngo ini projet ya Banki Mondiale ni projet y'igihugu, kuko hariho ikosa twabadufise. Abarundi bavuze ngo ni projet ya Banki Mondiale, Banki Mondiale nayivuga ngo ni projet y'u Burundi. Hanyuma bajya barongo iyo projet baca bigira bugabo bwigaba, bobo bibonera amahera nta kindi. Ubu rero suko tuzobakurikirana babura amatari mukurikirana biko bigenda nabi mumpa raporo mwamane gushikaho tuzosanga iyi projet yabaye kirumara mu gihugu. Nta ma projet yo guhera bikaba biheze. Dutegereza gutembera tugagoma tubona ya mahera ariko arunguka yunguka. Aha mumenya ko umugambi Merankabandi ufashwe mu mugongo ni banki y'isi yose, ukabukoresha uburyo bw'amafaranga angana n'imiliyaridi 450 y'amafaranga y'amarundi.